Mu bisanzwe sinatanguye volleyball, natanguye football. Okay. Niyo narinzi gukina cyane. Kandi narakina hamwe ubona ko ari ikintu ukunda kandi ushoboye. Narakinye handball. Okay. Na course. Waraniruka ari atlete. Yego cyane gose. Wiruka mu metero zingahe? 100 meters. Ubwo nk'utuvuga nawe burenze nka nama medaille ndayafise. Nuvuga Delicia. Okay. Asanzwe akinira muri esthétique. Okay. Francine Niyonsaba. Okay. Marirukanye nawe? Yego kuko twize no kwishure rimwe kandi twakinana yaba volley hand. Yarakinanye na volley. Yego. Mu club aya. Chelsea. Mukina muri Chelsea. Yakina kuri poste ye. Attaquant. Yarabangutse ko yanyina abangutse muri atletism. Yego. Okay. Ntwari. Okay. Ntwari ndamwemera ko umupaseur. Urabona yuko nubu nabona aracakina nawe nyene. Bien sûr. Nagiye gukunda volleyball mu nyuma. Okay. Natanguye gukina volleyball kuko bavuga ati disevugizo iteye imbere muri volley nitwara ibikombe nishika kure mu mafinale. J'espère ko meze neza cyane. Meze neza nitwa Ngabire Imana ni Pablo. Kamishimire mwese mwagize subscribe kuri Black TV. Ubwo mwese muri abakunzi bacu rero nimwe ba mbere mu niganiro iyo tugizoye kubera ko mwagize sabone ku mbuga zacu za YouTube ravuga kuri Black TV. Katugushimire cyane rero ko tugutumira kubwira mugenzi wawe nawe agire subscribe cyangwa sabone kugira ngo azozara abo wa mbere mu kubona iganiro twakoze. Rero dushimire cyane witwa Yarakaze adufashe inyuma ya kamera kugira ngo tuvuge mutubone ndetse mubona umuntu ari kuri screen za kamera z'uno munsi. Ariko je ngibisanze na mandi Ngabire Imana ni Pablo, duca muri basket, duca muri volleyball, duca no muri football kugira tubabwire byo mukeneye kumenya ndetse bitume kandi mugera aho muwifuza kugera. Uno munsi rero kuri screen za kamera ko muyibona turi kumwe n'umuntu yambaye agapira bavuga ngo agapira kama cishishiro niko babivuga ariko ni orange mu gifaransa. Bwa mbere tugiye kwanira bitari bike rero niwe muntu wa mbere w'umwigeme cyangwe umukenyezi yatwaye ishyira mu ry'umupira w'amaboko volleyball mu ntara, ndavuga muri Federation Burundaise de Volleyball. Yongera kandi ashinga umugwi, uwo mugwi nyuma yo kuwushinga uzukora amateka mu minsi mike cyane. Hambavu y'ivyo kandi yaranakinye n'urukino rwa volleyball, hari imigwi myinshi yakiyemwo. Uwo muntu rero hari byinshi agiye kutwigisha muri kino kiganiro cy'uno munsi. Nawe ugiye kuraba kino kiganiro wongera unakimare kiraza kugufasha uzogisangiza bagenzi bawe. Tugutumiriye ku bana natwe we mukunzi wa volley cyangwa we mukunzi w'inkino muri rusangi. Ubwo tugwaye ikaze enako kandi duikaze mutumire wacu uno munsi. Bavuga ngo mugataye no muvuga mwizina mugabo. Reka mvuge ko yitwa Shaka Landrada. Tugwaye ikaze kuri screen za kamera z'uno munsi yese migano cyacu uno munsi. Uraramutse yuko twanditse unabidondore. Murakoze cyane. Nitwa Rwa Shaka. Nkaba nsanzwe ntwara association volleyball mu ntara ya Bururi. Okay. Nkaba ubunjejwe gutwara ntwara communication. Kona nake wagiye kabisa. Ntwara communication muri Federation ya volleyball yo Burundi. Nuko yitwa rero Shaka Landrada nene bagiye ko ari muri communication ya Federation ya Volleyball di Burundi. Mugarumva ko amabanga bari menshi nyine umuntu ari kuvuga historique ubwa byinshi mugabo ugasanga ivyo yibagiye bwa mbere na mbere turankiyo ducambye kiravuga ngo Shaka Landrada ninde munatamuzi ninde muri rusangi, ariko turavuga mu mfunyapfunyo uvuze widondoye muri rusangi ushaka gusanga amasayo ba menshi, ariko mu mfunyapfunyo ninde Shaka Landrada? Numwigeme atwara association ya volleyball mu ntara ya Bururi. Okay. Hama muri Federation Nationale nkabajejwe commission ya communication. Okay. Nkaba fise na equipe natanguje yitwa Shaka nkaba kandi ndumu coach wa beach volley niveau 1. Nako narinzi kabisa. Ubwo tuzaganira bishire kuri ivyo bintu avuze, ariko umwidondoro wawo utari umukunzi wa volley ntiyohita kumenya mu buzima busanzwe. Landrada yavukiye hehe, akurira hehe, yize hehe, nimba atari banga navyo? Yasibanga. Okay. Navukiye muri Rohero. Nkaba ngira gatatu. Okay, muri famille. Mu muryango ngira gatatu. Abana abahungu bangaye n'abakobwa bangaye? Umuhungu mukuru n'abakobwa bane. Bize n'umuhungu umwe mu bakobwa bane. Yego.
kwanda kuvuga ngo umuhungu avutse mu bakobwa gusa shobora guca twara imico yitonda cyane nibyo kuri musaza wawe ego mugani ni mukuru urumva twagiye kuvuka mu nyuma donc biratandukanye niwe mukuru kuri mwebwe ego nivyo kaduhere rero muri kariyeri yawe duhere kariyeri y'umukinyi nk'umukinyi wa volleyball nahe ma equipe wakiniye naratanguye ndakinira ishure sinzi ko twofatanya ama interscolaire turahera aho kaduhere ku ma club wakiniye andi mishuri turaheza ko mu nyuma nakiniye imyaka 10 JLC akini imyaka 10 JLC ego aho nari captain hama ndakinira estetika ubu nkinira equipe natanguje yitwa Shaka Muri ubwo bukini wawe ego bwa mbere randa ndafata umupira wa volleyball ndagomba nohereye umupira wa volley hari hehe nyimbuhibuka hari ryari mu bisanzwe naratanguye gukina bimwe bisanzwe by'abana byo muhira tumanika umugozi hama tugakina umupira muga novuga yuko natanguye gukora ku mupira wa volleyball muri 7e aho niga kuri lycée Clarté Notre Dame de Vugizo akora akantu ko muhira uvuze iyo umwana avuka muhira ajya muhira mwirohero haba hariyo imigozi yo kina volley cyangwa haba hari amatere ya basket kuko nizo twita ngo nizo nkino z'abategetsi naho na volley naho nyine atari urukino tuvuga ngo rw'abantu babaye mugabo menga basket twivuga mwirohero cyane muhira mwarakunda gukina volley muhira ske cyangwa hari umuntu muri famille nawe yarakunda gukina volleyball twarabaye muri rohero mugabo mu nyuma twarabaye akanya gato mukinanira 2 ku Musaga niho natanguriye gukinira volley bimwe byo mwibarabara gisitire ku Musaga menga yari ikunzwe cyane kundu ko ariganira nakuranye imbere na ntwara ambira ko ku Musaga dimba abana bari bakunda volley cyane bitewe nuko harimo benshi banamwigiyeko Musaga kinanira hari abakinyi benshi n'ubu babandanya bariyo umva naronse akaryo ko gutangura naho yari ibintu by'abana bidafashe bidafashe uri gukina wa mupira wo muhira mudunda volley mwirara abandi bana bari bakunda volleyball eske kubera iki volleyball kuri wewe kubera iki wahisemo volleyball ari nkino zindi zikunzwe rwa sport football basket n'izindi twita ngo abamwigwa abanyamuji babaje cyane muri cyo bita entertainment numva ngo ibintu by'umuziki byo baba prefera cyane kubera iki volleyball imbere ko tatubandaniza ku kariyeri yaho aho yihereye mu bisanzwe sinatanguye volleyball natanguye football niyo narinzi gukina cyane kandi narakina hamwe ubona ko ari ikintu ukunda kandi ushoboye gusa ngiye ku ishure ntibyakunze ko mbandanya football kuko nta equipe yari ihari football akina ku nimero kangahe yari mu attaquant yari mu attaquant ubwo wakibuye cyangwa wakibubaho wacha 11 au 7 oya bya football nakina byo kwishuri bimwe byo kwishuri none kwishuri aba ari ama equipe yabigeme cyangwa makina mwese muri rusange tu twakina n'abahungu je nakina mu bahungu urabanije rero muri volleyball uhereye amwe kwishuri muhira mudunda niki ahantu watangukina volleyball uvuga ati ndakoze ku mupira umwe wa volley wa nyawo hari ryari cyangwa hari hehe hari hehe kuri lycée Vugizo niga 7e niho natanguye gukora neza na neza ku mupira wa volleyball nifise imyaka 11 ans wari ukiri muto yego ariko inyuma gato wari wumva ukunda volleyball imbere ko ushikira gukina urwo rukino unuba ngo nita nkuko ugiye kubigina byanyabyo ko utoye umupira wa volley wa nyawo wari wiyumvira ko zo umukinyi wa volley cyangwa wari wumva ukunda volley wari wumva uje kuraba volleyball apart ibyo nakina byo muhira nagiye gukunda volleyball mu nyuma natanguye gukina volleyball kuko bavuga ati lycée Vugizo iteye imbere muri volley nitwara ibikombe nishika kure mu mafinali ni naco cyatumije kwigayo oya oya naringiye kwiga kubera kurondera ubumenyi bensi uvuye muri lycée Vugizo niho utankina umupira w'amaboko volleyball muri club ya mbere utankinira ari GLC Gender Light Club uri ku muntu wa match ya mbere wakinyura yibuka ego
mwakina na ekipe mahoro na ekipe yi oya no mbeshe ekipe na wibu ariko uribuka basi umumenyereza yakumenyerije bwa mbere muri club yego muri club ni Gratien Gratien ruva kubusa match ya mbere wakinye nk'umukinyi mu mugwi wumvise gute est-ce que byari bimeze gute waratangura cyane watangura byari bimeze gute je nashitse ntangura kuko narakiniye ishure naho nyene nari capitaine nari maze igihe kinini menyereye urukino bivuze ngo wabaye capitaine utaraja muri club yego no kwishure capitaine wo kwishuri capitaine w'umugwi hama canja muri GFC naho nyene nashitse ni adapta mugabo utanguye gukina ma club akoma sico kimwe no kwishuri ntabari ico kimwe ariko umunyeshuri ndeka tuki muri interscolaire hari uburyo umunyeshuri usanga abakina mu nkino nyinshi nta n'uko kintu bigeze ukinamo muri interscolaire ego narakinye handball okay na course waraniruka ari umuatlete ego cyane gose wiruka mu metero zingahe 100 metre ubwo nk'utuvuga nawe burenze nka n'amamedaille ndayafise urusa amamedaille abo kumbe ariho andi makuru mfise na turaza kuyaganira ko cyane niyo mpamvu mukino abantu bihuriye amamedaille ufise muri athletisme nayo cyane cyane no muri handball katuvuye kuri handball na volleyball harano ubona zihuriye volley na handball no ego tufate nk'umukinnyi akina volley agiye ukina handball hari ahantu ariho ico bihuriye ego ni jeu d'équipe urumva wisanga mu mugwi sico kimwe nkuko nk'umu athlete abari umwe donc buri wenyene mugabo ahandi ni jeu d'équipe donc birafise hanini isano kandi ni dukoresha umupira w'amaboko volley cyangwa bihuriye ko nuko rero nyuma yo guca mu migwi itandukanye muri volley equipe wibuka wagiyemwe ibihe byiza randarada niyo uvuga ati sinzofanda yibagiye naho nzosaza cyane naho nzazubakiye igihe kirekire nzamwe ati equipe narayikiniye sinzofanda yibagiye ari bwa mbere equipe izi club zo muri Avad wakinye ruguru oya yaruguru kiniye kino gihe kube muri kore equipe wari yiri ego ni GX Gender Lights Club niyo namazemwo imyaka myinshi kandi niyo nisanzura yari equipe y'abadamu y'abakobwa nibo batanguje iyo equipe twarisanzura cyane nibaze ko ariyo equipe ya mbere yanjyoheye cyane ujya tangujwe n'abadamu nyene cyangwa ego kuva igitangura nibo bayitanguje kuva igitangura okay nibihe bihe wibuka mwagize muri iyo equipe mwagize nawe urimwo sozigira wibagira no vuga urukundo ibintu byose twarabana twaba turi kumwe uguze ikirato kimwe abakinyi bose twaronkera rimwe ikirato tugiye ahantu twagenda tujanye hama harabaho amaseanse aho batwigisha kuntu twokwifata urabona urumukinyi w'umukobwa umwigeme uhura n'ibintu byinshi byinshi apa ibyo twararyoherwa ahantu hose tugize nk'amasorti byari ibintu byiza cyane kana ubona menga karacarimo n'ubu niko n'ubundi no kumenga nimwe mu equipe ubona ko ndimo bakinyi ubona ko ari solidaire cyane muri Jersey ni ihe match mwakinye uzigira uzama wibuka n'ubu iyo muhe na Jersey Shaka nikena na Jersey uvuga ati equipe turahuye mu gahari yo match nzigira nibagira twakona ikinyuma hari match twakinye Coupe du Président twakiniye Ingozi hama turatsinda Muzinga iyo match nibaza yuko ntazoyibagira kuko yaratunezereje cyane yaba abafana na staff nibaza yuko iyo match ntazopfa ndayibagiye kige muzinga ko Muzinga shobora kuba yari ikomeye cyane kige peut-être ko Muzinga mazigi ari equipe ikomeye yari ikomeye cyane kuko niyo yamikina final niyo yatwara ibikombe idatwaye igikombe wasanga ishitse final demi final donc yandi ma equipe wasanga naho tuyitsinda bigoranye ugishika muri club ya Jersey nine mukinyi wa mbere yakwakiriye muri Jersey
novuga kwa kundi ushika muri equipe ujita wamenyereye ko gasanga equipe twita ko umbuye equipe iri mu ba star bien sûr bamenyeranye ni mukinyi wa mbere yakwakiriye muri Jersey novuga Zidane sinzi ko muhozi yitwa Janine Saha wow ubwo abantu baramuze ko arakiganiro baramuze nawe nzi kabisa Jersey ninde mukinyi mwakine kandi nduvuga muri Jersey gusa tuvuge muri club zose wakinyemo ne mukinyi mwakinanye utatigira wibagira azi gukina katuvuga azi gukina peut-être wo muri equipe yacu umbo mwakina nshaka ko mwakinanye muri club wo twakinanye muri Jersey hariho Ange hariho ko je nabuze umwe umwe nk'ubu ariko gusanga equipe warakinye muri Barcelona ngo bwati Messi nzigira mwibagira Messi Ambo mugabo wolo Neymar abandi baraba bameze neza handi maklub ariko umwe bati umwe n'uyu uwanje n'uyu oya novuga yuko abakinyi bose twahuza cyane muri equipe mwarahuza cyane ubwo abamenyereze ninde mu menyereze yagize uruhara kuri Randarada kugira ngo abananya te ntambwe muri Berugera kano kanya ahageze abagikina urukino rwa volleyball umuntu wibuka yatwigije ibintu n'ubukigenderako novuga kwanza kumva nkitangura volley Leonidas aho niga lycée Vugizo bahawura nibaza yuko uwo busanzwe umuzi ndamubona hama mu nyuma uwo mwanya wose nakiniye muri GFC umukoci wacu yari Gracien muga hazaraza abandi bakoci nka kari kuri ubu n'abandi bagiye baradufasha mu nyuma nuko urabaye umukinyi cyuma club atandukanye n'ubura cakina ugeze muri equipe twita ko ni equipe yawe washinze bwa mbere na mbere tutaraca mu bintu kwashinze equipe ku kibanzo kinako ku bantu batakizi ni kibanze cyahe cyenda kiza ariko hano mushaka gusanga atakizi ico kibanza ni poste yu passeuse ndo passeuse ku kibanza cyawe rero abakinyi nka batatu babahungu n'abakinyi batatu babigeme canke babamama kibanza ciwawe uzi mwahuye cangwe bagikina kano kanya mugabo gataba abantu batatu kuko gikanze cyo nakinamwe abantu ndabemera kandi abubaha kaduhere mu bakenyezi mu bakenyezi yego abakina ubu mu nyuma nuvuga Delicia asanzwe akinira muri esthétique uwundi mu bandi hariho Nathalie Nathalie mwarakinanye twarakinanye dukiniye intara ya Bururi muga club nimeze mukinana oya muri club ntitwigeze babiri barakwiye ubwo bandi batugira abandi babiri mu bahungu umupaseur wa mbere juste ni kuva utangura gukina n'ubu kana kwashaka gusanga aje uwo mwaka mugaka bari mukivuga ati uwo mwana ndamuraje afise kazoza keza kwanza ntwari ndamwemera ko umupaseur urabona yuko n'ubu nabona aracakina nawe nyene bien sûr uyundi umwe nyine w'umupaseur mu bahungu Belo uze ngo ni utangura ngo n'umusimbura wiwe sinzi ko ifoto urayibona ego cyane ifoto hari ryari mwari muri hehe mwari muri he kwanza nakinira GHC aho twari kuri parquet twari duhejeje gutsinda equipe Les As bagira yego nivyo merci beaucoup rero tanaye mukindi gice gukina umupira wa volleyball hama ukyukina kandi ugashinga equipe ico kintu hari abantu baba bumenga nyene kiraremereye cyane ariko kuri Randarada icyumviro cyo gushinga umuguco wacavuye hehe mu bisanzwe mvuye muri GHC narabona yuko atayindi equipe no kinit niho naciye nja muri esthétique kandi muba membre fondateur hama muri uwo mwaka nyene niho navuga ati burya nanje byokunda yuko noshobora gutanguza umugwi reka nilanze esthétique nawe uri mu membre fondateur yego kandi narayikiniye ubwo urarahura ubwenge nyene
nabaye ikinyese zimwe ubwo wanarahora ubwenge ati club bayishinga kuno kuntu yego urashinze equipe ya Shaka Land kubera iki Shaka Land izina ryavuye harimo rimwe gwawe oya benshi nivyo bavuga ivyo bazi ko naje benshi buye nivyo bama bambwira muga hanini ni ishaka okay byarahuriranye nkaba nitwa Shaka mugabo ni ishaka cyangwa ni Shaka kugira ntori iryo zina narabiye kwishaka ishaka okay ariko ikirava kiragenda ofe turabona igihe uri kuratora kugira ngo ugere ko kantu nyene kari esthétique bien sûr okay twace kurako muca mushira ko Shaka ubwo abantu bahita babihuza n'izina giwawe giwawe ntibyoroshe nabwo equipe washinze ryari muri Novembre 2023 yego yitwara igikombe 2024 oya itwaye igikombe ni 2025 24-25 nyuma y'umwaka umushinze club muri mwibaza kuzova itwara igikombe cyo hagati mu gihugu mu bisanzwe mu ntango umwaka wa mbere twarahatse novuga harabaye akantu gatoyi kuko abakinyi ntibashoboye kuza gukina muri uwo mwaka wa mbere kuko baba bari mu mashure byarahuriranye dukina bakora ibibazo hama abavyeyi ntibabaturungikira iyo tubaronka twari no gushika kure kuko umwaka wa mbere equipe ya kinye finale twari twanayitsinze twari twayitsinze mu ma eliminatoire mugabo twe tuca tuviramo demi finale habaye utugorane dutoye umwaka wa mbere mushinga equipe ya Shaka Land niziye ntambe mwahura nazo ntibiba byoroshye umwaka wa mbere mushinze equipe Icambere nico nababwiye burya equipe itarakomera abavyeyi ntibumva yuko borungika abana babo uravuga ati umugwi umeze gute sibwo so kwirondeza mugabo ubu turabona yuko ivyo byahindutse hama twavuga no mu bijanye n'uburyo kuko abamambre nta bamambre twari dufise nta ba fans ni equipe shasha itari izwi nibaza ku mwaka wa kabiri niho yagiye kumenyekana cyane umwaka wa kabiri hari abantu baba shigikiye ushobora gusanga ari abakunzi ba volleyball cyangwa ushobora gusanga ari imvukira z'Uburundi wanyu ushobora kuba baragufashije novuga cyane imvukira za Bururi nkavuga abakunzi benshi ba volley n'abavuga ati turabona umukinyi ateye intambwe reka tumushigikire abo baradufashije cyane muri rusangi n'abakunda bose urukino rwa volley turazi ko Bururi n'abantu bambere avuka umupira w'amaguru yavuze ngo mbere ko yavukiye mu Irohero ariko ni Bururi na umwe ni Bururi muhuriye papa umuvyeyi wanje asanzwe avuka mu ntara ya Bururi yego nawe ashobora kuba akunda volley cyangwa yarayikinye yarayikinya akanya gatoyi mugabo bimwe vy'Bururi nyene ku Bururi nta kindi abana babakina cyo nakiye n'ibyo bakina wese akina volleyball ngiye ni Bururi nsanga aba mama baraza kura volley nsanga abigema za kura volley oro ugiye nkaraho navuzeho na football araho batoza muri umukinya kinye muri carrière ngaha mu gihugu umuntu bibaza ko shokora kine equipe nationale shanga amahigwe yarigeze kubaho amahigwe yarabayeho mugabo ntibyakunze yuko dusohoka ako warabaye selection yego cyo gukina muri equipe yi GLC urashinze umugwi rero nyuma y'umyaka naza ko umwaka umwe n'iminsi uratwaye igikombe ske ava yuko twari igikombe wari mwiteze yuko mugishinga umugwi 2023 aho imiteze nko mu myaka ibiri cyangwa umwaka umwe gutwara igikombe bitewe nuko mwabona nivo y'umupira umuntu wari umeze mu bisanzwe ntabyo nari niteze kuko ugishinga umugwi biragoye ingene wocushika utwara igikombe mugabo ndabiye kubakinyi dufise n'abana bakiri batoyi kandi bashoboye basumbye n'abantu bakuze bafise na experience nyinshi kuko baravyerekanye narabona
nkavuga ati nko mu myaka 3 canke 5 tuzoba tugeze ku rwego rushimishije. Be abo bana bo kubaronka byaroroha ugishinga umugwi mwariyumvira ati kuko kintu gene twovuga ngo uje kulokrita kwiswe n'abakinyi benshi baba hari muri volleyball ariko bwa mbere byakoreye kuronka abakinyi byari imeze gute duyo histoire ugira uronka abakinyi ba mbere umwe bavuga ati ndazana naka kugira nkwiza abakinyi bakina muri club. À la base numvuga mu ntango hariho abakinyi bari bururi babana batoyi naravuga ati nanje norondera abandi bari no ibujumbura twofashanya twanakinanye kera bakuze bariko barakukuruka kugira bafashe abo bana bakiri batoyi urumva nibaza ntibyagoranye cyane kuko novuga nafatiye ku mice ibiri harabakuze n'abana bakiri batoyi bagiye hamwe bica byoroha ingene ushobora kugira umugwi. Watanguranye abana biburu cyangwa n'abana ibijumbura bari bacanze bose? Oya nkuko nabivuze nubu niko bimeze. Equipe yacu harabari ibururi hari n'abari ibujumbura. Utangura gushinga club waravugaye n'abavyeyi cyangwa yabaye dinye niyo bwa ati nijeje nyene ngiye gushinga club cyangwa ukibira abavyeyi bavyakiriye gute ugiye gushinga club? Je basanzwe bazi yuko nkunda nkino umusportif kandi volley muhira barabizi nama ndayivuga kandi baraza kunshigikira no barabandanya baza mu gihe haba habaye match ndabivuze baratahuye baravuga ati nuzobishobora muganda babwira ati ndi decide reka ngerageze ndabe hama namwe mugerageze mushigikira. Ubwo hagati y'abavyeyi bawe niziko bose bagihari? Yego Mana ishimwe. Hagati y'abavyeyi bakibona match wawe ya mbere ye equipe yawe abaje gushigikira nyuma tari bangame hari message baraguhaye message yambi hari meze guto babonye equipe yawe mwatashe mwavuye kuri tele? Equipe Shaka babona match equipe Shaka novuga yuko baryohewe cyane mu bisanzwe bavuga ati usanga ari ivyiyumviro n'ibyaza kuvuga ngo niyo zaba bishike nko kunyira umuntu akone ikintu aho arakivuga ko vyishe muga bashitse kuri terrain bakabona mamayo bakabona equipe irahari yavutse abakinyi bahari bakwiye no kuri bench bahari baravuze ati ni ikintu ciza ni rêve yawe ushoboye gushikako. Ihangiro giwawe ugishinga umugwi ryari ryahe? Ryari ryo guteza imbere batoyi banje. Yego. Uravye kano kanya hugeze nyo gutera ikombe nyuma y'umwaka umutwaye igikombe. Hora hugeze nko ku bice bingahe ukiye amanota ngahe ku 10? Biragoye kwihama amanota mugabo ico nzi ndi basi urashira mu pourcentage basi umva bitewe naho ugomba gushika ko umva ubundi mwene mwe gwa amanota mugabo mwari mutaza ugomba gushika rero uyu mwama kubya tigenda bikosore biba bigoye mugabo urumva no wijije bitewe nawo ubona ugomba kugenda ndetse naho ugeze kano kanya novuga nka 7 sur 10 7 sur 10 nyuma y'imyaka nk'ibiri yonyene Mwenye imyaka nk'indi 2027 urabugeze ku 10 ku 10 gushinga umugwi ntibavyoroshe ariko kandi nkukina n'urukino rwa volleyball ntibavyoroshe nk'umwigeme nibe bihe bigeze kugira nk'umukinyi tuzigira wibagira ndiko ndakina yego nk'umukinyi muri career yawe juste uri kurakina ushaka ari mu kibuga cyangwa uvuye gukina komsanike ico kibazo kiragoye mugabo juste mvuze ibihe bibi c'est pas ngo ni gihe wo warakomeresha yagize gute ushobora kuba ari match wakinyika kubabaza ushobora kuba ari umuntu mwawe juste akagufata nabi cyangwa akaguca intege bitewe nuko uri umwigeme gatimwe umwigeme n'abadoshika mu byo sport niki hari no vuga nta byinshi byanshikiye mugabo sinzokwibagira igihe nakiniye intara ya Bururi hari ibintu twako turakina by'ama province sinzi ko byibuka ndavyibuka by'ama province en fait nahisemo gukinira intara ya Bururi kandi nayifise ncagiye machi zabereye ino zabereye n'Ibujumbura oya zabereye n'Ibujumbura ikege zarabereye ahantu hatandukanye zabereye hatandukanye ama demi finale yabereye Igitega hama ama finale abera
Ngozi. Nihenze umengari kuri kamani barandagiye menga. Okay. Ndiba ko ari n'abakinyi bambwiye ko arimo bahisemo gukinira za Bujumbura gukinira za Ruyigi komsa niki. Hari n'abari gukinira za Buru cyangwa Bujumbura cyaje gukinira Ruyigi ko ari no boronka umwanya. Basi boronka time yo gukina tu. Ico gihe rero ico gihe je nahisemo gukinira intara ya Bururi kandi nari gukinira intara ya Bujumbura ariho navukiye. Mugabo bica bitumye nuko umukoci bico gihe yatwantrena muri GX kari kuri ubu yari yansabye mu ntango aturaza dukine muri Bururi hazoza ba Bertie hazoba hari n'abandi ba Nathalie muzokinana. Okay. Hama turakina turatsinda equipe ya Mairie yari match ikomeye. Yari finale. Demi-finale. Mugabo ni nkuko ni nkari finale bien sûr. Kuko twace dushika muri finale byoroshe. Hama ndaronka n'agashimwe ku mu meilleure passeuse. Okay. Hama uwo mwaka nyene niho batora equipe nationale. Hama sinashoboye kujamo kuri equipe nationale kandi nari nabaye umu passeuse yaranze inkino zose muri iyo ligue y'intara. Ubuko nakora cyakibuka cyo uza mukibukiye buri gihe cyose. Nibaza ibindi umuntu hanini nta kintu. Okay. Umuntu ahura n'utuntu twinshi ndonsa ndazijana kote ayeropo. Okay. Birumvikana. Nyuma yo gukina volleyball watubwiye ko wakinye na athletisme na handball. Kaderi ku handball warakinye uretse gukina mu ishuri cyangwe warakinye no hanze y'ishuri ama club? Oya ntibyakunze kuko nari namaze gufata carrière yo muri volleyball. Okay. Handball nayikinye ku ishuri gusa. Kweli kutahisemo handball ugahitamo volleyball? Volleyball nari mfise abanshize mu ma club mugabo muri hand nta numwe yari bwanyegere ngo anshiremo. Athletisme nayo? Athletisme byo birazi yuko ku ishure. Okay. Tubigira mu gice cya gatatu. Okay, bensi. Urumva yo ntibyakunze ko mbandanya kuko nkuko nari mpeje kubivuga hari abantu bari bamaze kunshira muri iyo carrière. Bari bakubonyemo iyo tala ya volleyball. Yego, kandi utaronse umuntu agusuiva kubwira ati burya turafise ama club uranza ngaha. Mu ma equipe biroroshe cyane gutora umukinyi mugabo nka athletisme biba bigoye nk'umuntu ashobora nko kukwaprosha ukina uri nko mu bintu bitandukanye byinshi. Okay. Nk'umu athlete niho umuntu umugeze kwirukana wishimira uvuga ati naje zari indoto cyangwa ndavye gwega ariko kano kanya cyangwa yahavuye ajako tizari indoto nko kuri jewe kandi ndacishimira ko twarirukanye nanaka. Nkaho ndavuga Francine Niyonsaba. Okay. Mwarirukanye nawe? Ego kuko twize no ku ishure rimwe kandi twakinana yaba volley hand. Yarakinanye na volley. Ego. Mu club aya. GX. Mukina muri GX. Yakina kuri poste ye. Attaquant. Yarabangutse ko yanyina abangutse muri athletism. Ego. Okay. Bisa no nkaho yakina yaratangura cyangwa yari mu bench. Oya yaratangura. Okay, bivuze ngo yari umukinyi wa volley nyina abizi byanyabye. Yego, kuko yarafise ibisabwa inguvu. Okay. Yarasimba. C'est rapidité. Kandi yarabikura. Cyo gihe mu makina mwese mwiruka kandi. Yego. Inyuma yuko nawe hagaritse mukina mwongera mwiruka. Muganira muri mufise objective yo kwaniriza mu kintu cyahe mwembi. Novuga turi ku ishuri buri umwana ntuburamenya icyo ushaka mugabo jewe nace mbandanya muri volleyball hama bace bantora ngo mbe captain. Urumva byari bigoye ko noca nza ndafatanya n'ibindi ngo volley bace bakugumya.
Ego bace bangumye hama sinashobora kubandanya muri atletisme. Ni bidasanzwe urumva ko yaciye muri byinshi aba volleyball yaba handball yaba na atletisme ariko urumva ko yagize ibihe byiza cyane ni muri volleyball. Anada nizihe message cyangwa témoignage woha umwana ikura kano kanya muto avuga ati nshobora kuba ndi mu bintu zitandukanye ariko kandi umwigeme bien sûr shaka gusanga bitoroha kugira ngo aje kuri match ariko nize manuro muha cyangwa nize nibe gute umutera intege? Cyambere no vuga nukuboneka. Okay. Twe twatanguye dukina kubera tubikunda ugakina taco uri kuraviza ukina kubera ukunda gukina. Okay. Nibaza nubu kutokina kugira ngo uje muri equipe na ubanze ukunde ugo rukino. Hama ico no hanura cyane abantu b'abakobwa urabona abantu barakunda jeu y'abahungu kuko bo bafise inguvu biraryoshe kubona abahungu bariko barakina mugabo biraryoshe cyane kubona abakobwa urazi yuko baba qualifié de faible. Okay. Donc ubonye umukobwa ashobora gukina agakora nk'ivyo abahungu bakora aba ari ikintu gikomeye cyane. Donc babanze babikunde hama baboneke. Kuboneka nukuvuga ati kuja mu bandi hama ugakina. Kuri cyo nyene kwanda gwiwawe nk'umwigeme uje gukina volleyball nta munigeze gucinege avuga ati nta uzoshika cyangwe si vyiza nk'umwigeme? Oya Jesse novuga uko mugabo hari ibintu byinshi nabona uri umwigeme udashobora gushikako womenga ukinye ushoboye gukina ukaje no muri equipe womenga wohereza ngaho. Mugabo hari ibindi inyuma hari abakobwa bashobora kuba abacoach ubu turiko turabibona hari abakobwa mu domaine yose kandi bashobora kuba aba entraîneur bagatwara equipe bagatanguza equipe zabo. Au fait ubu barashobora kuja mu ma poste bashobora gufata ama decision ico ni ikintu ciza cyane. Ubwo rero naza ko abandi bana muri mu gikura namwe kabisa mu habikazo kugira ngo mugerageze ubwo gwanyu kandi gwiza nk'umucoach wize bya coaching ijyari haraciye umwaka. Okay. Imyaka 2. Ubwo nibi bategura proto? Oya cyangwa imbere yaho? Ni imbere yaho kuko proto izogira ya gatatu. Twe twize muri 2023 aho twize niveau 1 ya beach volley. Okay. Coach bwa beach volley. Umarateganya kwigana niveau 2? Ego nibyo nshaka cyane kuko urabona nko mu Burundi. Okay. I volleyball do salle hari aho tutarashika. Cyane n'ikibuga kiri ku rwego standard iri modern ntabwo kiraboneka. Mugaga ishobora kuboneka. Ishobora kuboneka bien sûr. Mugaga ifo kujana nibihe ubu beach volley igezweho. Ho mufisi gishoboka cyose. Umusenyi usabwa urahari. Hama abakinyi bakina neza barahari. Wow. Urumva ndashaka kubandanya muri yo carrière. Ubu hariho abakinyi ba Mondo 17 ans baserukira intara ya Bururi babaye abambere. Okay. Urumva hamwe twobandanya yaba abacoach n'abakinyi turashobora gutera intambwe kuri ico kijanye na beach volley. Okay. Nk'umukinya kinye volleyball no bakikina kandi ugeranije kuraba inkino volley yo yejo haheze na volley kano kanyu bane zitandukaniye? Novuga kera hariho public. Okay. Public nini cyane. Nico novuga mugabo ubu si cyane me volleyball urabona yuko ari akantu kiyongereye kuntu bayikina hama igakinwa mu ntara zose kandi ukabona yuko bariko baratera imbere nk'ico unye umuntu yogishima cyane. Nk'akantu ka public abantu yubake na republic yabiryoshe wumve ko kubera iki impamvu public baragabanutse eske na media atagikora muri volleyball eske ni abantu batakiumbisha volleyball cyane bimeze gute kubwo ni nk'iki cyo bacatumye abanaga nta kubibuka? Hanini
sinzi ko novuga ikibuga ubwa mbere aho twakinira kuri departement twari dufise ikibuga novuga cacu kandi volleyball yari igeze ku ntambwe yo hejuru par rapport ya basket. Ubu basket igeze ku rundi rwego tubona abantu bayihurumbira cyane. Mugabo n'ubu volley niko bimeze, muga nibaze yuko abafana novuga ko babaye partager. Okay. Ubwo football yatwaye abayo, basket itwara abayo, na tasi itwara abayo, mwese twarabaguye. Ubu hari nkino nyinshi ziteye imbere kandi uca usanga ubu umuntu byoroshe igene ashobora kuja muri iki canke kiri. Muga kare wasanga ari nkino nke cyane. Gukina volleyball no gutwara association birakorohera? Bimeze gute? Biranyorohera ofetse iyo ukora ikintu ukunda kandi umenyereye biroroshe cyane, sico kimwe nk'uja mu kintu utabimenyereye. Ubwo ihangiro rya randarada muri association yiwe ni ryahe? Ico nipfuza nuko twoshika ku ntambwe aho association y'Ibururi itera cyane imbere ikaruta nizi twumva zo muri avab kandi kare niyo aho ziri imbere y'izindi bensin urumva niramurira n'ayandi ma association mwarabibonye n'ubu unyaho haba inkino zitandukanye usanga abakinyi ari abanyabururi bakina muri ayo ma association. Ico nipfuza nuko twoja hamwe hama hakaboneka nk'umugwi umwe ukomeye canke ihari tuyikomeze kugira omwa association itera imbere. Muga musanze muzi yuko ubu twinjiye muri Burunga wa mugabo tuguma turi hamwe twese. Volley muzoguma kuntara kwiyabya bisanzwe bimeze. Oya tugiye hamwe muri Burunga tuca dufata n'abandi mutisha umva cyatora umwaro arongoye aserukira Burunga. Turacarindiriye mugabo twibaze ko bizogenda nkuko. Imbere ko bishika ivyo bintu kugira ngo bazishira hamwe intara usaba iki abanyabururi kugira ngo mushiye kwicukira kwihangiro ryawe? Ico nosaba abanyabururi nuko twokundana. Okay. Yego. Ico nico kimwe mbona co duha inguvu cane. Tugakundana tugafatana mugongo kuko talent zirahari. Twarabyerekanye n'ubu ama equipe aguma atera imbere agakina na match atandukanye. Arashika ku rwego rushimishije, donc turashobora gutera imbere cyane mu gihe twofatana mu nda. Ubwo umuntu atazirandarada nko arezi ibintu nka 200 randarada n'umuntu ameze gute? Mu buzima busanzwe ariho novuga yuko ndi simple. Simple koma novuga turayaga n'abantu bose hama nibaza ko ari ico kintu umusportif wese. Kongo no umusportif nanzigo ntaki. Mu buzima busanzwe nyene buze umwigeme cyangwa ubuze umusore hari ibintu bitabiza randa kano kanya ari mu rukundo cyangwa ari se bavuga ngo ari single kama ni single yewe di single shanarabuze uracarondera ubwo nanda ndakunda umusore ameze ute? Oya ndakunda umuntu afise inzobe. Yego ko nkaje nkamba mvanye Ngo nkaje nkamba mvuye. Oya. Basi utubiri twombi. Utubiri twose bari sawa cyane. Yego. Hama mu mitwarire bameze ati? Akunda abantu. Akunda abantu. Yego. Ico ni ikintu noshira imbere. Nivyo rero ubwo abantu abasore bagenzi banje murumva ko namwe muhawe cyangwa mutewe ntego kugira ngo namwe muze mugerageza amahigwe yanyu. Randa nivyo tukatwushimire rero kano kajyo wadutije. Yego. Murakoze namwe. Ndabashimiye. Tunayifuriza kwandanya mutera imbere mu byo muri ko murakora umva ko muri passionné na sport bien sûr. Yego. Muzoye uko muyikuna muzoye kunishe n'abandi. Merci beaucoup. Merci namwe.